Mbega mu gihugu nindakumira uwundi nindakumirwa, mbega abakumira abandi babifuza gushika kuki, bakorana n'inzego zimeze gute? Ivyo ni bimwe mu bibazo vyatumye umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ukoranya bamwe mu bashikiwe n'ikumirwa na cane cane mu gisata c'indero. Muri ico gisata rero ngo haribonekeje ikumirwa ridasanzwe rifatiye ku moko hamwe n'uturere. Iryo kumirwa rikaba ngo ryabaye intambamyi ikomeye mu iterambere ry'ubumenyi bwa benshi bashikiwe n'iryo kumirwa. Inyuma yo gukurikirana ivyigwa bibiri vyatanzwe n'abahinga ku vyerekeye iryo kumirwa rifatiye ku bwoko, aho abo bene gutanga ivyigwa berekanye ko hari abahabwa impapuro z'umutsindo ku mazina y'abandi, abakora ikibazo ca leta ariko naho bagitora ntibemererwe kubandanya, kubuzwa kwiga mu bisata bimwe bimwe muri za kaminuza, aho twovuga nk'igisata c'amategeko no mu gisirikare, eka mbere n'abakumirwa mu ishure bakabicarika ukwabo na cane cane abana b'abatwa. Abatwa vraiment baragiriwe ikumira mu mpande nyinshi. Je nicara ku murongo uri imbere y'ameza ya mwigisha, hanyuma buke yataratangura n'icigwa yaciye ankura hamwe imbere acanjana hari inyuma. Combero yize kuri college de Saint-Esprit, jewe niho nize. Mugabo ico gihe yagenda kwiga sinari bwamushikire, ariko baca bamujana ahantu bita muri École Royale de Cadets à Bruxelles. Hariho abo bari bajanye aho bagarukiye, il les a éliminés tous. Yabavuze Karorero Charles, bazayo ubundi bitariho. Bako natanguye Ntebye niga ku kilometero kimwe ishuri yitwa Nyamugari. Iyo shuri yaratora cyane konkuru, yarigeze gutora ko abanyeshuri 25 konkuru bari benshi ico gihe. Hanyuma ngeze mu mwaka wa gatanu, nzi yuko niga mu mwaka wa gatandatu, umwigisha yigisha wa gatandatu yari umunyarwanda yitwa Nkuranyabahizi Ernest, ntakiriho. Nshitse mu wa gatandatu aranka kunyigisha, ndumwe acarandoboragira ati wewe ntushobora kwiga ngaha, ucanshira ku ishuri iri ku birometero 10 ahantu bita École Primaire de Nyarucama. Uwo munsi narakoroye amosozi. Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi ashima ko Uburundi bwateye intambwe nziza, agahamagarira abarundi bose kuronderera hamwe inyishu ituma abarundi bose biyumva nk'abari wabo, eka ndetse n'abanyamahanga bahisemo kuba mu Burundi. Iyo nama yabereye mu ntara ya Butanyerera, ikaba yarigamije ubwa mbere kumenyesha indongozi ko vuba umugwi severe ugiye gushira mu ngiro ingingo wafashe ku vyerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo, nayo ku munsi wayo wa kabiri bakaba barabiye hamwe ikumirwa mu gisata c'indero rifatiye ku moko hamwe n'uburere.